na cyane cyane ku nkino zariko zirakinwa ku munsi w'ejo yaba muri UEFA Champions League ndetse no muri Premier League. Muri Premier League niho duhera kuri no rukino rwariko rurahuza ino ekipe ya Everton ku kibuga cyabo bakira ekipe ya Liverpool. No rukino rwari rwasivye kuri Junigira 15 rero yari derby Masaside match novuga ku munsi w'ejo twagarutse turaburemere bwayo koko uko byagenze nijoro. Liverpool intsinzi yabaciye mu myanya y'intoki kuko kugeza ku musego nako ku munota wa 90 na kangahe 98 niho bagiye novuga kuba batakaza intsinzi bizeye intsinzi hariya bari bongeye iminota ingahe indwi harenze ko amaze kurenga ko no gube mu segonde make canke umunota umwe uwitwa Tarkowski mukinyi w'inyuma wa Everton agombura igitsindo ca kabiri cha Liverpool cyari cinjijwe na Mohamed Salah ku munota wa 73 ni mu gihe icambere cyari cabonetse ku ruhande rwa Everton cinjijwe n'uwitwa Beton musatirizi wa Everton ku munota wa 11 nibo batanguye kwinjiza Alex McAllister ahawe pasi na Mohamed Salah atsinda gitsindo cyo kugombora ku munota wa 16. Yari match by'ukuri ibisazi kiki abana bari abakinyi bariko bagenda bavuga kunovuga ku intureka banashima zanibonekeje inyuma y'urukino match iheze ziko hari n'amakarata yatanzwe hariya y'umutuku match iri kwirarangira match iheze by'ukuri yari derby yatweretse ko ari derby nyene koko nibwo Everton ibi bibarizwa novuga mu bibanze bitameze neza cyane gose nkuko bivuze umunsi wejo twarabivuze tuti iyi ni derby ya Masaside murazi amateka y'iyi match ni migwi yatanguye isa n'ivukana kuko nuno munsi harabavuga bitirira iyi derby bayita friendly derby urumva ni derby y'abagenzi ariko subugenzi c'est vrai batanguye basa nk'abavukana munyu batandukana bivanye n'ikibuga ari naco gituma Everton yimukiye Goodison Park. Rero ivyo bikreya ubu novuga yuko ubukeba budasanzwe kuri yo migwi kuko Goodison Park na Anfield Road ni kilometero kimwe gusa ngano gushika he hajya kwa Erive hajyanye urumva si kinini urumva induru ivuze Goodison Park Anfield barayumva Anfield batsinze igitsindo bagatera induru Goodison Park baravyumva. Rero ico no kubwira ni derby yari ikomeye ku munsi wejo kuko yari ifite ikisigura isigura rero sikindi nkuko wabivuze Liverpool iri mu kibanza ca mbere yavuga ati twebwe dutsinze iyi match tugira ngo ducenda kuri Arsenal ariko iyi match ikintu cabaye cyo ku munsi wejo nuko imyaka yose haciye umugwi wa Everton uri Goodison Park myaka itari mike iyi yari derby ya nyuma hagati ya Everton na Liverpool ku kibuga Goodison Park kuko iyi ekipe ya Everton muri sezo ikurikira izo biri ku yindi terrain Goodison Park bazobahavuye. Rero iki cyari kimenyetso gikomeye ku bantu baba mu gisagara cyariya cya Liverpool. Bavuga bati duha umunezero dusezere Goodison Park. Iyi match uko ivuze Liverpool nivyo ariko yitwara neza ariko iratsinda hakiri kare Everton. Uzi yuko Alonso Everton bariko barakina nkuko uvuze ati 2-1 hariho bamwe match bari babonye yuko iheze batangwe no gusohoka Alonso bavuga ati okay iyi myanya y'agasunuzo turabona yuko match iheze bumva uwitwa Tarkowski asizemo igitsinda stade ya Kisura kuzo abantu binjiye no mu kibuga abantu bari hanze baciye binjira bariko barataha. Rero ni match yari iryoshe gose ego c'est vrai ni match Liverpool yatakaje ni match kapitani Liverpool yari kine gutsinda ariko nkuko kapitani wabo yavuze Virgil van Dijk ati iyi match si match giye kutworera kuko aba nubwo bari mu bibanza vya hariya hasi
si abantu bamatwohereza kandi barafise impamvu babikora kandi ntitugiye koroherwa kabisa ntiborohewe na gato. Mwabonye yuko haba harimo na tension nininya rouge zabonetse kuri dukure nande ni Curtis Jones. Iyi match ni match yari ryoshe gose, ni match ku ruhande rwa Liverpool. Twoyita yuko Liverpool yatsitaye ni match toroshe zive, ariko Liverpool amanoti gutari nota rimwe c'est vrai batsitaye kandi ni kintu gishobora kubakora bivaye ngene Arsenal yo kwigenza, ariko ni ibintu bigoye bivaye nito navuze kare kuri Arsenal nayo iri mu bibazo, ariko Liverpool ni match yari ikenewe ko batsinda kugira ngo bicare batekanye bavuga ati Premier League tutaka bahejeje tugera muri Champions, ariko no munsi baracafise amakinga bizovana ingene Arsenal yigenza kugira ngo Liverpool ati aba twananirwa harya turonkenga, ariko iyi ni match c'était un match aganye, ariko Liverpool barayankira ariko kuri Everton baseze ikibwirwa cabo mu munezero kuko ni kintu batari biteze ko bokoze, ariko Tarkowski ku muntu segonde wa nyuma ashiramo igitsindo atari maraciteze. Mvuga nti ni match yari ryoshe, ni derby izanye yatanze umunezero ku bakunzi ba Everton basezereye Goodison Park kuri no season, basezera derby yabo ikomeye ku kibuga ciwabo na Liverpool, avuga ati nimutsinzwe ariko muraduha umunezero wo kunganya. Amakarata y'umuhondo agera kuri 7 ku mpande zose, 8 wanashima, ariko amakarata y'umutuku agera kuri 3. Ibi ni bimwe bigaragaza derby. Yes. Kana n'umumenyereza Arno Slot hari ahabwa ikarata y'umutuku. Yes. Witwa Dukule Abdullahi ahabwa ikarata y'umutuku. Bafata mu mashati na Curtis Jones match heze bafatana mu mashati yare mu kanigo. Ati jewe ntunzanira ivy'iwawe bya Liverpool ngaha anye. Ati ndi Everton. Yari match kabisa ubona ko yibisazo. Twinjiye mu rukino kiki hari novuga bimwe umumenyereza Arno Slot yakoze jewe ntahimbaye canke ntemeranye nawe. Sana bifatiye kuki bifatiye ku remplacement yagiye yaragiye. Sinahura remplacement y'uwitwa Trent Alexander-Arnold ko yinjira hagasohoka uwitwa Gravenberch ku munota wa 61. Urumva ko hasohoka uwitwa Robertson hakinjira Tsimikas. Ko hasohoka uwitwa Kwadigapo hakinjira uwitwa Darwin Nez ku munota hakiri kare ku munota wa 69. Bino byahaye inguvu Everton, sinzi ko wabibonye nka. Yes, byayihaye inguvu kuko Everton yavuga ati uko biri kose iyi derby irafise amateka yayo turitanga, ariko we araraba aravuga ati umukinyi yitwa Ryan Gravenberch match nyinshi abari auto, ni match nyinshi mugabo atari kuno munsi ati uno munsi ndabona yuko umenga ntiyatangwe kuguru kw'iburyo yakinye neza, ariko ndabona umenga atawe ku manifesta fatigue. Iyo fatigue ituma inyuma tutamera neza, avuga ati reka ndamukura yuyu ndacafise wa makariste hariya hama ninjize uyu mu defenseur Trent Alexander-Arnold. Ivyo wavuze kuri Cody Gakpo wewe ni post par post ashobora kugenda na bako yazibiye kare. Yes, kuri Liverpool equipe ya Liverpool iya derby nawe yabona yuko Everton tari kuyamworohereza. Aravuga ati aba bantu barashobora kugombora, reka ndabe basi muri minota 30 nsigaje cyaye 20 nsigaje, ndabe yuko noshobora kujera iyi score. Kuyijera yagerageje kuyijera, c'est vrai yagerageje kuyijera, ariko bifa ku mwanya wa nyuma. Nta wari witeze yuko Everton yari Everton yaguma isatira. Rero rouge bayironse bose, ariko vyerekana yuko Everton avuga ati uko biri kose iyi derby ntiducikane. Rero mvuga nti ivyo Arno Slot yagize avuga ati ndabatsinze bikuri kimwe, ariko sindi hejuru yabo gose kuko uravye deuxième mi-temps même la possession
de la balle ntiyari kure na kure 43-57 ariko avamo premier mita Liverpool yari hejuru cyane kwa sitemeza umupira deuxième mita yari yagoye cyane Liverpool naco gituma bavuga ati aha ndabona yuko iyi match ishobora kuyitsindwa reka rero nikomeze inyuma ndabe ingene no bikora kubwa ni shwanziza muri rya minota nk'ijya yose asigaye iminota nk'irya we yavuze ati Robertson avec son âge ngana ku myaka yiwiwe Tsimikas ariko araza buhoro buhoro azi ko akora umusharaho izi match za FA ariko arazikina reka ndabe ingene inyuma no hakomeza Tsimikas umuntu aduga nka Robertson ariko reka ndabe ingene inyuma no hakomeza kuko yabonye yuko ku mpande ariko agira ingorane abantu baca ku mpande ba Everton bari bameze neza cyane ndavuga nk'uyu mukinyi irimanje yuko yaciye babara n'uyu mukinyi Lindstrom ameze neza abona yuko bariko baca ku ruhande ku mpande zose na cyane cyane uruhande rw'ububamfu baruciye ko gose aravuga ati reka basenseho tunatangiza naro ni wafise experience rero vyumvikana ni Arnold yagerageje kugira systeme yiwe ariko iyi yari match igoye cyane kuri we novuga nti kuba tatakaje urukino ko Everton ntiyoroshe iri muhira muri ino minsi iri muhira ntiyoroshe murazi ivyo yakoreza Brighton murazi ejo bundi menga bari batsinze 4-0 Leicester City ni Everton imeze neza rero Arnold kuba atahanye inota rimwe c'est vrai sinovuga yuko arishime ni échec kuri equipe yiruka ku gikombe nk'uko ni échec kuri we kuko aha yari gucrea écart nini kuri Arsenal agahemba kavuga ati ubu rero dukine championnat umutima usa nk'uri hamwe ariko no munsi ya Hollandije gatoyi championnat amanota 7 si menshi ariko sinamake ariko yagumije wa murindi wa championnat Premier League arayihoransa kandi Arsenal ashobora ati twokwiruka twagira iki ariko ni Liverpool mura yuko yatsitaye saneshe kuri bo kuri Everton abivuze bobo no yita yuko ni gloire kuri bo ni namashimwe kuri bavuga ati twebwe derby yanyuma dukinye Goodison Park ntidutsinzwe kandi duhaye umunezero abakunzi bacu nuko rero bya derby novuga byariko biri bibonekeza mu ijoro ryakeye umva ko byarangiye novuga amakarata y'umutuku hari ya match heze umenyereza hari yanye umenyereza ari Marco Riva niwe wa Everton nako ndiko ndavuga mu hagarikizi yari Marco Riva abwiye ati ingo hano wewe duhure ngora hano na wewe Curtis Jones amakarata y'umuhondo agira kabiri yumvikana ko ari amakarata y'umutuku ariko kuri Arnold Slot nawe ahabwa ikarata y'umutuku direct yumvikana ko match kurikira tazoba ari kuri bando touche hari ibintu no munsi muri arbitrage abantu bivana temperament y'abingira bameze ashobora kuba ashavura akavuga ati ndarenganijwe muri ibi Arnold birabikunda cyane ejo bundi murazi yuko ibintu byabaye mu minsi heze afatigwa inkino avuga ati uyu nyuma ko yigeze sivyo urazi nabamenyereza benshi no munsi warabonye ba Hansi Flick bagira iki arbitrage arabantu batagira batihangana ingene igenda ariko ikarati tukura direct rumva inkino zibiri canke rumwe bivana sinzi ko ari mu kibuga no tuzi ko ari zibiri nawene bivanye n'ivyo ashobora kuba yakoze dushobora kubona arama bamuhana gose ariko inkino zibiri canke rumwe turashobora kubona yuko nawene Liverpool ishobora kugira ikibazo muri Premier League mu gihe atazoba hari nubwo ashobora gusurirwa bizoca bituma rero Liverpool ikina na Wolverhampton ku munsi w'Imana munyereza atari kuri bando touche hari Anfield ariko kandi bafise na match igenekereje ya 19 mu ndwi hagati mu ndwi kurikira hagati bazokina na Aston Villa match mbona ko bakinye kare kuko izo ari 29 kuko muri weekend izo ari 25 ariko iyi match ya Aston Villa ni 29
ubikana ko nibaza yuko yoba peut-être bavuze bati dukini iyi match bivaye mu match baba bafise kumbure finale ya Carabao Cup kumbure Champions League barabati kugira ngo ntiperturbe calendrier iwacu iyi match bashobore kuyikina ariko kuko ari match zo bikomeye match zo bikomeye cyane gose Aston Villa itoroshe Aston Villa kubiwa cyabo no vuga izora mu kwibakira hama inyuma y'uko rukino bace bagenda kwa City bace bagira déplacement hariya kwa City igenekerezo rya 2023 urumva ko ari calendrier iri compliqué rero ngaho on Arsenal ngaho yonarema kuko baciye bagumye nyuma yabo amanota indwi yonyene kuvuga match zibiri amanota indwi nibo bakurikira Liverpool bafite amanota 50 Liverpool yakwije amanota 57 kugeza ubunye inkino zose nako imigwi yose iranganye inkino 24 Nottingham Forest bo bari mu kibanza ca gatatu n'amanota 47 aci yaba amanota 10 hagati ya Liverpool na Nottingham Forest Chelsea nabakana amanota 43 bakurikirwa n'abagatanu Manchester City amanota 41 cyo kimwe na Newcastle amanota 41 Bournemouth amanota 40 nuko bimeze muri English Premier League tuzogaruka ko ku munsi wejo turabira hamwe no vuga okungene inkino zoba zitekekanyije muri weekend kuri journée bazoba binjiye journée igira 25 tuve kuri no rukino gwa Liverpool ndetse na Everton Liverpool yari yagendeye Everton twerekeze he tuje muri UEFA Champions League ku nkino zariko zirakinwa ku munsi wejo nubundi twarazigarutse ko tuzica hirya no hino burya nta byinshi cyane gose novuga twari twiteze ariko hari novuga kumbure imigwi tubona yuko yoba yanyireye nka equipe ya AC Milan igenda hariya anye i Rotterdam guhahurira na Feyenoord rero nayo ibakora mu jishi gitsindo kimwe rukumbi gusa cyari gikwiye kugira ngo ino equipe muri Pays-Bas Feyenoord de Rotterdam bitahukana intsinzi gitsindo cabonetse hakirikaye ku munota wa gatatu gusa cyari cyamaze kwinjira nako AC Milan batakoze bacukweze barinjira aba ba Ibrahimi nako Abraham Tami Abraham ndetse n'abandi ariko byanse ino equipe ya AC Milan byanse kabisa nabaye Felix bagerageza biranka byumvikana iyi match Feyenoord kabisa yavuga ati turi muhira ni muri buri ntitube nk'abandi batsindiwe iwabo ni Feyenoord na AC Milan bose mu mashampiyona yabo nta numwe ari muri Big 4 nta numwe Feyenoord mu kibanza ca gatandatu niba nihenze Milan AC mu kibanza ca gatanu muri Serie A ivyo rero bivuga ngo ni ya migwi champion ntisa na Champions League ariko ni Feyenoord avuga ati hariya uitwa Paxao yatsinze igitsindo aba mu match igitsindo cinjiye ku munota wa kangahe burya ku munota wa gatatu hakiri kare cyane biranka yuko Milan AC ishobora kugombora ico gitsindo biranka kabisa baragerageza biranka bayo wabo biranka hariya ba Felix nyene Rafael yabo biranka yo Felix biranka nabandi baragerageza biranka rero mvuga nti Feyenoord yagize affaire nziza kudatakariza iwabo c'est vrai bidashobora kudazoborohera mu ndwiza hariya San Siro ariko gutahukana amanota 3 uri muhira ni silete novuga ati nukwigirira neza uvuga ati ndatekanye ko ngiye basi natsinze n'igitsindo na kimwe nubwo abatabizi izoba mu ndwiza ariko Feyenoord yagize neza irashobora kugarura na score gushika match ihere igitsindo baronse mu minota ya mbere ni ikintu cyiza cyane gose AC Milan rero ni shake fopa bagize mu kurindira mu ndwiza yuko bakirira hari ya San Siro equipe ya Feyenoord itoroshe wa muntu we ni Feyenoord yagombo ibitsindo bitatu vya Man City ndetse bashiramo n'ikindi c'intsinzi mu minota 15 gusa ajya baratsinze baranganye bitatu ku bindi ibitsindo bitatu byose novuga
mu minota 15 ya nyuma iyo ni match novuga hari yanye tutazokwibagira ni Fenod rero yagize panziza mu gutsinda AC Milan kurundi rukino hariya ni Monaco bariko batandukwe na Benfica ku munsi wejo ngira madidane kuri Monaco mvuga ati nyabuna ino Benfica ishobora gutsinda waravuze ati jewe yari ku manota menshi cyane ni kintu mbona kuri Monaco ukibaza ati ni kubera iki bahuye nande na Benfica bateza kurunga karate tukura ibirivyo vyabishe ni karate tukura ubona ko yabonetse mu donc mu igitsina cyamaze kwinjira uriya mukinyi nikosa ryari rikorewe umukinyi wa Monaco hama ryategeko rishasha rivuga yuko uri umukinyi uja kwa arbitre ngo kugira ngo kumwereka ibyo umwereka ngo ikara uriya mukinyi yagiye kwereka arbitre ati yamaru no mukinyi wa Benfica arakwiye karto jaune ati ikarata y'umuhondo hata ubwo rero reka hako ndayumva we ntumbwirije no ukora we ntumbwiriza ahubwo we ni ukwirire ikarata y'umuhondo yumvira ufise karata acha habwa ikarata y'umuhondo igira kabiri bica bituma yuko we yumvire ere nkiyo ushobora gukora muri match nkiyo mwatsinzwe igitsindo kimwe bari bayifashe equipe ya Monaco nako ya Benfica wewe urabona yuko mwatsinzwe igitsindo haciye iminota 3 mutsinzwe igitsindo wowe uciye uja gukontesta ibintu bitakuraba ugiye kubwira arbitre ngo kora ibi uzi ko ufise carte burya umuntu afise carte jaune muri kino gihe kirazira ko ugira contact n'umu arbitre kuno munsi barashize amategeko umuntu avugana arbitre c'est le capitaine nawene adashizemo vya bindi vyishavu ryinshi niwe afise uburenganzira bwo kuvugana nawe abandi ntibafise ubwo burenganzira rero kucuza Musrati ni Musrati niwe yabashize muri erreur kubura yuko igitsindo bitakunze ko bakigombora kuko ntibari bakwiye c'était possible yuko bakwiye bari kugombora cyangwa tsira n'ikindi nikabiri kuri kimwe canke n'ibindi bikaboneka ariko mumaze kuba mudakwiye mwanatsinzwe biragoye cyane mvuga nti Musrati yabataye muri erreur abakinyi babona Pavlidis rero numwe mu bakinyi ariko yitwara neza cyane gose uyu yari yakubise idouble triple yari triple bamusomora wa Barca ya mbere bamuswa Barca minota 30 atsinze bitatu wenyene rero uyu bacha bavuga ngo ni tombora ngo yabiguye aya ariko buri match aratsinda ndabona yuko uyu mukinyi uyu ariko aza muri babataka bashobora kuronderwa muci uyu ari novuga yuko ndamushire mugwi nka gokeresi aba rero bagiye kuronderwa kabisa uyu mukinyi agiye kuronderwa nawe numugiriki aha rero ndabona yuko c'est vrai kandi ntakuze gose imyaka 26 si myinshi ariko Pavlidis ndabona yuko Benfica ariko iyi Benfica ni equipe dana za Rose kandi iyi bakuguze ntibaja munsi miliyoni 100 aba badarino neze bose ngene bagiye abandi bose uyu ntiyavuye muri Benfica nyene Enzo Fernandez iradandaza kandi idandaza ku mafaranga menshi iradandaza cyane amafaranga menshi rero ndabona na Pavlidis ngaha nawe nyene arashobora kwifuzwa n'indi migwi kuko ariko yigenza neza muri igano rya Champions League nuko vyifashe ku zindi nkino hariya Monaco bazogenda kwizera insinzi hariya ku kibuga ca Benfica bizoba bigoye cyane bizoba bigoye batanguye nabi no vurukino rwabo rwa mbere ku rundi ruhande ni equipe ya Celtic bariko bakira Bayern Munchen Bayern twari twibaza yuko izokoroherwa kuri no equipe ariko byukuri kubaravye urukino en general Bayern ni yorohewe na gato kabisa yorohewe kuko batanguye batsinda n'ivyo amabe aja nako Celtic iragombora bagiye kuba rero batsindirwa n'uwitwa Harry Kane umupira novuga wari watewe nka corner nako ndabona igitsindo ca kabiri n'ivyo ku munota wa 49 ku corner yari yatewe na Joshua Kimmich hama ashiramo igitsindo ca kabiri Bayern batanguye batsinda bibiri n'ivyo hama ku munota wa 71 Celtic yahavuye igombora kimwe
munota 79 nako Celtic yavuye igombora kimwe rero birumvikana ko nabo nyene no kuzogaba cyane gose mu rukino rwo gusubiriza kuko aha ni biba birarangiye oya hiba yaranga gusa iyi ni novuga ko ni affaire nziza Bayern ikoze match nziza y'umufaransa Michael Olise akina neza akora ibintu kabisa bikomeye yanatsinze n'igitsindo cyane igitsino ca mbere umukinyi kabisa ari ku rwego rwiza uyu numwe Alonso yashitse ata bintu byo kuvuga ngo kwirondeza ashika yicarika rohwasane ubu ku ruhande rw'iburyo uyu ntawe umukorera ko Vincent Kompany bwatumviriza uyu mwana Vraiment John we kabisa mbona yuko ashobora kumva byinshi rero mbona Bayern Munich yakoze affaire nziza gushobora gutsinda ibitsindo bibiri à l'extérieur Celtic ndabona yuko hari ya mu Budagi hazobera na finale ya Champions League iyi Bayern ivuga ati dutsindize inkino turabe ko twokinira finale wacu ariko bizoba byorosha ariko nico ndabifuriza gukinira mu yana kintu ciza ni Bayern mvuga ati yagize affaire nziza novuga yuko umupira ntawo uvuga ngo ibintu ariko ndabona yuko Bayern afise uguru kumwe muri huitième de finale nuko rundi rukino rwari rwatanguye hakiri kare wanashima saa imwe n'iminota 45 rwari ko rahuza Club Brugge batahukanye intsinzi imbere ya Atalanta Bergamo intsinzi yatangaje na benshi wanashima kugeza ku misegonde ya nyuma nabonye kuri kufra nziza cyane gose hari yanye yatewe n'uwitwa Nilsson Nilsson yatsinze penalty penalty barose ku munota wa nyuma hariya uwitwa Gasperini atabiryohero yavuze ati uno munsi umupira w'amaguru usigaye wahindutse hari ingingo zifatwa zitorohereza abakinyi zitorohereza twigwa bamenyereza ugasanga n'utuntu dutoyi dusanze utsinzwe urukino abakinyi bitanze bagize iki ati kosa ribaye wewe ora nk'ibi vy'amavare bagira ugasanga ntiyabishinya ariko ni esheke kuri Atalanta nta warayiteze yuko ababirigi bo batsinda ibitsindo biri kuri kimwe ariko mvuga nti ni exploit nziza kuri Brugge kabisa yihaye ijambo mu gihugu cy'iwabo nuko rero muri rusangi inkino zose nuko zagenze muri rusangi Celtic kimwe Bayern bibiri Feyenoord kimwe AC Milan ubusa Monaco ubusa Benfica kimwe hama Club Brugge bibiri Atalanta kimwe nuko muri rusangi inkino zose zagenze dufatiye ngaho rero murabizi neza yuko no kuwa kabiri match zindi zari zakira hagati aho rero hari abakinyi bane ba propojwe kugira ngo hatogwemwo umukinyi yoba yararanze zino nkino za baraje zibanze nabahe muri bano bakinyi novuga bagera kuri bane ninde agiye gutogwamwo novuga umukinyi yoba yararanze novuga zino nkino za baraje muri rusango ukabona rero yuko araba bakurikira uwitwa Serhou Guirassy n'umukinyi wa Borussia Dortmund uwitwa Vinicius Junior umukinyi wa Real Madrid uwitwa Paxao wo muri Feyenoord ndetse n'uwitwa Pavlidis wo muri Benfica aha jewe azumuntu mpa uwitwa Serhou Guirassy jewe kubera Serhou Guirassy match bakinye na Sporting iri muhira uyu mukinyi aba decisive mu gutsinda igitsindo mu guparticipa mu rukino kandi gose atanga na pass decisive abo bose ba uvuze hariho abatanze pass decisive batatsinze hariho abatsinze Vinicius ntiyatsinze yatanze pass decisive ariko uyu Paxao no muri Feyenoord yatsinze igitsindo kimwe uyundi wavuze ni Pavlidis ari nawe je kubwanje noha ugashira Pavlidis atsinda igitsindo kimwe uyu n'umukinyi wa Benfica
ntiba yoroshe ntiba yoroshe kwa Monaco ariko gutsinda ugatanga na pasi ivamo igitsindo aba bose ari hejuru yabo uwitwa Serugirasi niwe mbona aje kubganje ariko no kubgawe n'uburenganzira bw'iwawe kuvuga ati ndabona Pavidis ati yafashije Benfica ko itahukana intsinzi imbere y'umugwi wa Monaco ariko Serugirasi niwe ari hejuru mu biharuro kuri bose paze zizive hamwe nande n'igitsindo niko je mbona nuko byifashe mwe mubibona gute muce mu twandikira kuri WhatsApp 765040254 gahariya muri Brazil muri Brazil n'urukino rwahuriyemo abastari babiri Neymar Junior n'uwitwa Memphis Depay ni match yari kwihuza ino ekipe yande ya Santos na Corinthians na Corinthians ari insinzi havuye no vuga icya kwande kwa Santos ya Neymar Junior itsindo bigira kuri bingahe hari ndabona yuko Santos yaratsinzwe Santos yarakubiswe kabisa Santos yaratsinzwe hariya ubona kuri Santos nivyo ni Neymar nande nkuko wari ubivuze Neymar na yitwa Memphis Depay bahura avuga ati jewe burya nari namubwiye ambaza Memphis Depay kuko ati n'umugenzi w'iwanje cyane haba hanze y'ikibuga n'ivyekeye umupira ati imbere yuko aja muri Brazil ati kuko dusanzwe turabagenzi cyane yarambagije ati mbega muri Brazil hameze gute ndamubwiye ati ugiye gukina muri championnat kumbure wewe nivyo ntavyo uzi ariko nahantu uzosangaho umunezero mwinshi ugiye kubona abantu bakunda umupira we kubona abantu bakunda umupira rero witege ibintu vyiza genda ukina ndazi kuri umukinyi mwiza ati twamwe tuvugana ubu here duhuye naryohewe cyane gose ati guhura nawe kuko nasuye kubona umugenzi w'iwanje na benshi babonye bari kumwe hariya n'umukinyi bashize ko hariya Afsa n'umukinyi bameze nk'abadahuza na Neymar ku rukino rware ko ruraba uyu mukinyi burya bavuze ko yitwa gute barashwana nyene umukinyi aravuga ega musanze aronse ikintu kibaho uno munsi uri umukinyi nka Neymar uje hari abantu babagukaniye ati wewe wigira igiki ntuje ngaha ugasanga ashaka gutera amajambo ga kudestabilize Neymar nako nawe nyene hageze ahantu nyene arashavura ariko ni match rero ndavuga yuko bahuye abo bagabo babiri navuga Neymar ndetse na Memphis Depay bari baryohewe cyane Neymar haya navuze ati umukinyi yitwa Martinez niyo bashwanye ariko Neymar avuga ati burya Memphis Depay n'umukinyi jewe dukundana cyane nubaha kana bakanyubaha nubwo ati nubwo badutsinze ariko n'umukinyi naryohe gusura kumubona nuko byifashe muri rusangi kace turabana uvuga ubutumwa bwanyu mwagiye muratushikiriza hirya no hino ariko kandi novuga aho no musi Alonso hariho match za barrage muri inde muri Europa League zirahari nibyo tuzice ko tunyarutsa muri Europa League ni match novuga za barrage zo nabonye zo kurondera itike kuja muri 8e de finale hakiri kare saa 1:45 Fenerbahce baraza kwakira Anderlecht Fenerbahce no muri tike Anderlecht yo mu Bubiligi ama Victoria Plzen bazoba bageneye equipe yitwa Ferencvaros Midtjylland niyo muri Denmark bazoba kwakira Real Sociedad ama Royal Union Saint-Gilloise yo mu Bubiligi baza kwakira Ajax d'Amsterdam isaha zine AZ Alkmaar baza ko bataramutwe na Galatasaray rukino rukomeye cyane FC Porto na AS Roma ni match ikomeye ama PAOK baza kwakira equipe yitwa FCE ni
no ekipe yitwa SB ariya iyi ni mbega nabonye ni ya hehe iyi niyo muri Rumani niyo muri Rumani yitwa Steaua Bucharest voilà Steaua Bucharest yiruka gukina na Manchester United match yanyu FC Steaua Bucharest hama FC 20 baza kwakira ekipe ya Bodo Glimt yo muri Denmark nuko byifashe